Ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubagezako rero amakuru biriko biravugwa bigezweko muri uno mugoroba w'igenekerezo ya 11 Rusama uyu mwaka w'2023. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa bigezweko mu gihugu c'u Burundi. Amazina 28 k'urupapuro, amazina yabo Ngayo Bunyoni yavuze nibihangange mu butegetsi, nibihangange mu mugambi SNDD FDD, nibihangange mu ntwazangabo z'u Burundi. Ese abo ni bande? Turaza kubabwira ko muri ano makuru. Nako kandi muri ano makuru tuza kubabwira ko ibintu vyakomeye mu Gatumba komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura rurari, benshi bataye izabo. Ese vyatewe niki? Ibi vyose ukaza kubikurikira mwidonido yano makuru. Ni mu gihe hari amakuru menshi twagiye tubashika kubirabana na Ngayo Bunyoni, imisi mibi y'inyuma yifatwa ryiwe, imisi mibi y'igihe yamaze mwiperereza. Mwiperereza baramukoreye vyinshi bitandukanye, baramuboreje igufa, yarakubiswe inkoni kugira ngo akunde atange amakuru. Kuri ubu ubwoba ni bwose mu basendede FDD bakomeye cyane, abagumyabanga bakomeye buwo mugambwe. Ubwoba ni bwinshi mu bakora mu rwego rwo kwivuna abansi n'umutekano b'ibikomerezwa, bazi ko bari bafitaniye imigenderanire na Ngayo Bunyoni kandi izwi. Nkuko twababwiye ngo Bunyoni yarahohotewe bikomeye cyane kugira ngo avuge abo bari basangiye umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ivyo bikaba vyarakozwe mu kiringo c'indwi zibiri yamaze apfungiwe mu gasho k'iperereza i Bujumbura. Nkuko vyatangajwe n'umwe mu bagumyabanga bakomeye ba SNDD FDD ariko atarashimye kwivuga izina, yavuze ko aba SNDD FDD bose bazi ico Ngayo Bunyoni yazize, ngo akaba ari ikijanye nuko yarasa n'uwahesheje umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida NEVA. Kandi abagumyabanga batari bake ndetse n'abo mu nzego z'umutekano zo kwivuna abansi bari bumvishijwe umugambi, ariko havamwo bake baja kubibwira Perezida Ndayishimiye ko yogaba, kuko Bunyoni yari aticaye kandi ashigikiwe mu mugambi wiwe wo kumukura ku butegetsi hakoreshejwe inguvu. Ngo rero niho Ndayishimiye yaca yambara urwaga yikora ku bamuyoboka bose baburizamwo uwo mugambi ugayitse, gutyo Bunyoni aba arafashwe. Bivugwa ko kandi mu bagize uruhara cyane ngo uno mugambi Ngayo Bunyoni yari yateguye uburizwemwo harimwo umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Prime niyo ngabo n'abandi begereye cyane ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Mu minsi y'ikurwa rya Ngayo Bunyoni, igihe yaja guhererekanya amabanga na Gervas Ndirakobuca, kuko ari we yari yamusubiriye, akaba yaramusubiriye muri Nyakanga umwaka w'2022. Ico gihe hari harabaye ibintu bidasanzwe ku kirimba cy'umukuru w'igihugu, aho hoba harabayeho imigwano hagati y'abajenerali babiri, harimwo umujenerali akomeye cyane agendanira Perezida Evariste Ndayishimiye tudashimye kuvuga muri ano makuru, yoba yararwanye n'undi mujenerali nawe tudashimye kuvuga muri ano makuru yari inyuma ya Ngayo Bunyoni. Tubibutse ko uwo wari inyuma ya Ngayo Bunyoni yirukanye ku kirimba cy'umukuru w'igihugu, kuri ubu akaba atanemerewe no kuhahonyoza ikirenge. Mu gatondo ko kuri uyu munsi rero nibwo amakuru yagiye ahabona avuga ko Ngayo Bunyoni yoba yaratanze amazina ibihangange 28 vyo muri SNDD FDD ndetse no mu ntwazangabo kandi bafise amapete yo hejuru. Abo rero bariko bararonderwa umwanya n'umwanya, dushobora kuza kubabwira ikiza guhinduka.
nako kandi twababwiye ko hari amakuru twabagejeje ko havuga ko mwibohero rya Gitega hoba hariko harubakwa, hoba hariko haratunganywa ikindi cyumba kinini cyane benshi bibaza ko bagiye kungururizayo Guillaume Bunyoni, ariko abakurikiranira vya hafi amakuru ava mu biro vy'umukuru w'igihugu n'abegereye President Ndayishimiye batangaza ko ico cumba kizoshirwamwo abantu bari bafise umugambi nk'uwa Bunyoni, bari gufasha Guillaume Bunyoni mu mugambi yari yateguye wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Evaristo Ndayishimiye. Amazina 28 rero yashizwe ahabona, ariko twe ntitwari twayaronka. Ikiza gushirwa ahabona cyose kirabana nabo bose bari mu mugambi mubisha wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye bafadikanije na Guillaume Bunyoni. Turaza guhita tuyabashikiriza. Nako kandi murano makuru mu ntango zayo nababwiye ko mu Gatumba ubuzima bwifashe nabi ku benegihugu batewe n'amazi y'uruzi Rusizi. Abenegihugu bo muri zone Gatumba, komine Gatumba, intara ya Bujumbura, benshi bakunze kwita Rurari, bamaze iminsi barataye izabo kubera imyuzurire y'amazi yatewe n'uruzi Rusizi rwuzuye. Ivyo bikaba bikunze kuba uko umwaka utashe mu kwezi kwa kane guhera umwaka wa 2020, aho ibice bishika 90% vy'ababa mu Gatumba batakaje ivyabo biratwarwa n'uruzi Rusizi nk'uko ibiharuro bitangwa na OEM bivyerekana. Ivyo rero bikaba bisigura ko ico kibazo kimaze imyaka 3 cibonekeza, aho kimwe mu bimenyesha amakuru vyandikira mu gihugu c'u Burundi caciye kuri uyu wa kane igenekerezo ya 11 Rusama uyu mwaka wa 2023 casanze amazi akiri menshi cyane mu mihana y'abantu. Abanyeshuri ntibariko bariga, amashengero amwe yarugaye, hamwe bamwe kugira ngo batahe bifashisha ubwato babanje kuriha amafaranga 5,000. Utayafise nawe agahitamo kuhagenda n'amaguru. Abo bahagenda n'amaguru bamenyesha ko ayo mazi abatera ingwara nk'uko usanga ababa cane. Abakenyezi bo ngaho mu Gatumba bagize ico bashikiriza, nabo batangaje ko kugira ngo birinde uko kubabwa nayo mazi baca bambara amaboti, ibirato bikoreshwa mu burimyi. Utiye amazu amwe aza yaramaze kubomorwa n'amazi kubera kunyegetera igihe kinini mu mushinge. Murabona ko abenegihugu babomorewe nayo mazi baciye bubaka utuzu twubatswe mu mpuzu n'ubumwanya bwaheze. Ikindi nuko utwo tuzu twinshi tugwiriye mu gice kirimo amashure atashikiriwe n'amazi canke mu bice bisa n'ibiri hejuru ku musozi. Aho rero hakaba hariho n'ibiti vy'amatara, iminara y'itumanako, antene, ubona ko ibangamiye kuko imvura bimwe biri muri ayo mazi nk'uko abamenyesha amakuru bavyiboneye. Ivyo biruko rero mu gihe leta y'u Burundi maze iminsi yitegura kubaka inkombe z'uruzi Rusizi ikoresheje uburyo buzotangwa na PNUD. Ishirahamwe mpuzamakungu OEM rikorera cane mu bijanye no gukinga ibiza n'isibe, iryo rikaba riheruka gutanga imfashanyo ku miryango 265. Iyo mfashanyo ikaba yarigizwe n'ibikoresho vyo mu nzu, ibikoresho vy'isuku n'ibindi ivyankenerwa. Abanyeshure bo ngaho mu Gatumba bo bamenyesha ko ibikoresho vy'ishure vyabo vyatwawe, bica bituma bamwe mu banyeshure baheba amashure. Ati ubuzima bugoye nko kubura ibifungurwa, kubura aho gukika umusaya no kubura umwanya mwiza n'ivyirwa ni bimwe mu bituma abanyeshure bo ngaha mu Gatumba baheba amashure. Ivyo rero ngo biratuma n'ubumenyi bugabanuka ku rugero rwo hejuru ugereranije no mu myaka y'imbere y'2020. Ikindi ngo nuko ubuzima bwo mu mahema rusange mu masite atandukanye, ibitigiri vy'abanyeshure bataye amashure biguma vyiyongera. Abatwaye amada atifujwe abagiye kurongorwa vyatumye vyiyongera.
Ati muri bino bihe bidasanzwe dusaba abavyeyi gusubira cyane ku ndero y'urwarukana cyane cyane bari muri ivyo bibanza bahuriramwo ari benshi cyane, kuko muri ayo masite bahuriramwo haberayo ubuhumbu bwinshi hamwe no kwigishanya ibintazi. Ibi akaba ari ibitangazwa n'umwe mu bari mu gatumba. Ngayo rero amakuru ari kuvugwa agezweko muri kano kanya, fyonda sabone canke subscribe kuri hoteli wafite ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza uri mu ba mbere. Sangiza kandi n'amakuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.